Bagabo ndizere ko mumeze neza nanze meze neza nshima. Hariho umuntu agize comment kuri Facebook abazize kwera ikibazo ciza kandi abantu benshi baragikeneye. Kubera ndagize motivation uno munsi ndababwira ibintu bitanu ukuntu mwoshobora gukoresha amafaranga neza. Hama na wacha bazi ikibazo ati none ata amafaranga ufise ni kuki wofata udafite umushahara gukorera umushahara. Reka rero hari ibintu 10 ndatoye kugira ndabigishe ukuntu ushobora gukorera amafaranga kugira winzize kugira utangure ubuzima ata kintu na kimwe ufise. Ikintu ca mbere ni ugutanga ubumenyi ufise. Benshi rero bibaza ngo gutanga ubumenyi ngo ni gute? Ni ugufata uzi kwandika, uzi kuvuga, uzi gushona, akantu gatoyi nk'ubumenyi ufise, gusigura. Ivyo onavyo ni ibintu abantu usanga bakeneye. Uturondera nk'umutunzi canke umugenzi akeneye nk'imfashanyo muri ivyo bintu, woshobora kumufasha ugatanga ubumenyi ufise ukamu-offering ati reka ndabigufashe kugira akemure umwanya, ubimufashemwo hama nawe aguhembe uduhera dukeyi kugira ubwo bumenyi ufise ubukoreshe. Ico nico cari icambere. Icya kabiri, gurisha nk'ibintu udagikoresha muhira. Nk'akantu tuvuge ufise nk'amasahani menshi canke ufise ibikombe vyinshi canke ibiyiko vyinshi, fata bike muri ivyo ufise ubigurishe. Canke ikintu woba waronse mw'ikado udakeneye urashobora kukigurisha kugira winzize amafaranga, cash money. Sawa sawa. Icya gatatu naco, bagabo, icya gatatu naco nuko wotanga inguvu zawe. Bisobanura gute gutanga inguvu nyene nko mu nkaho ubaye kufasha nk'umuntu kumwogereza mu nzu akaguha amafaranga, kurebera umwana nk'umutunzi mubana ngaho ku ruhande, kugira nyene igihe abari ku kazi nawe ushobore kwinjiza iryo faranga kubera umurabi abana, koza nyene amamodoka y'abo bantu, ibintu nk'ivyo. Icari cyo cyose ushobora gukora gikore winziza iryo faranga. Ego sawa. Ikintu ca kane nuko nk'ikintu ufise mu mutwe ubumenyi wize woshobora nawe kubwigisha abandi bantu, kugira nawe winzize, kuko igihe uri kwigisha ikintu nawe uzi kiragufasha nawe ko wiyungura mwitunga. Hama rero icya gatanu ni ukufasha abantu bafise ama business kudandaza ivyabo kugira nabo baguhe duke muri ayo binzize. Benshi ntibazi ko ivyo bintu bibaho. Ufasize uyundi muntu afise business kudandaza ivyiwe, hari igihe uvyungukiramwo nawe akagukatira aga percentage gakeyi kubo abakiriye ubinzirize. Ivyo navyo ni sawa. Muze muriga ubumenyi. Fata wiyegereze umuntu ubona ari gutera imbere, umubwira ati jewe wabikoze gute, mfasha nanze nkeneye kwinziza. Arashobora kuvuga ati kora uku winzize uku. Sawa, tuvyemeranye ivyo. Hama rero ikintu ca gatandatu nuko wokwiga wodandaza ikintu wewe nawe wakoze n'amaboko yawe, nko kujisha nk'agapira, ubizi kujisha, gukora ikintu cyose ushobora gukora n'amaboko yawe. Nkarabakora nyene imikubuzo, ibintu nk'ivyo. Ikintu ushoboye cyose gikore ushobore kwiteza imbere. Iryo faranga niryo tuba turiko turakenera. Ego mwe mwavuze ati udafise amafaranga wobikora gute? Ndi kuba ibintu ushobora gukora. Nta bunebwe ngaha, nta bintu biza byagusa, ni mpaka ukore. Hama rero ikintu c'indwi nuko wogira ama content kuri ibi bibuga. Ubu nivyo bigezweho.
kugira ama content ama video kuri YouTube channel zirahemba, Facebook zirahemba, TikTok zirahemba, Instagram niyo tutaze mugabo na vyene biracamwo koko usize link yawe muri ntuzeye muri story urasobora kwinziza nkaho. Sawa, ibintu nk'ivyo ni vyiza kumenya guyikorera. Ama content arariha, nico gituma namwe mukeneye kwiga ibintu nk'ibi kugira mu bikoreshe. Sawa, hama rero 18 nugusobora gufasha abantu kudeliveringa ibintu baguze, nko gufata ufise nk'akamodoka gutwara abantu iyo kuitanga iyo service ku bantu basobora uzi kunyonga nk'ibasikeri, ukaba ufise nk'umuntu agomba nko gufata umuzigo wiwe awutwara ahantu, fata ivyo bintu bikore, baguze baragutelefona ubitware abantu aho hantu babikeneye. Ikindi naco iyi idea ngo ndayibahe mwebwe abamotage cyangwa abantu bagira amabasikeri mu Burundi, muri Afrika ahariho hose. Fata akabasikeri kawe cyangwa akamotage kawe, ugende ugire diri n'aya maresitora n'aya mahoteli, mugire diri uvuga ati hari umuntu yatumye ko ivyo kurya, kandi uce wigana adresse y'abantu ahantu babaye kugira nyene ntukora amafuti ngo utakaze ibintu batumye ko. Ugira amadiri nabo igihe bakeneye umuntu bagutelefone, canke bashobora kudeliveringa ahantu bagutelefone, muhane muze baguha amafaranga kugira ibyo bintu bibashira abo bantu babikeneye. Iyo ni business idea yo kugira wiyungure mwitunga. Sawa sawa. Hama rero ikintu icicenda naco nuko wotiza ikintu cawe ufise utari gukoresha ubunyene. Waguze nk'amakinga abiri, imwe utarikoresha, rimwe renting out, ritize hanze kugira abandi barikoreshe nawe winjiza amafaranga. Ego sawa. Ikintu c'icumi gikora no mu Buraya, nko abazungu kubera bakunda imbwa, nuko gufata nke ukaza gutwara kuri siporo imbwa y'umuzungu, canke muga muri Afrika wofata ukoza nk'imodoka y'umutunzi, ukamubwira guha amafaranga uyimwogereze, ni kuza mura making utudeals nk'utwo okugira mwinzize faranga. Ego sawa sawa, ndizere ko ndabafasize uko niko ushobora gutangura gukorera amafaranga kugira wiyungure mwitunga kandi na wewe utere imbere. Nta kuryama muri iki gihe muri economy ya Trump n'urukuri fyura. Ndakubwiza ukuri kuri iyi channel rero twiga kwiteza imbere n'ukuntu nawe wokira ubusashashashi ugasika ahantu. Kandi rero ndabasabye mwebwe mufise ibibazo muze murandika mu comment kugira nk'iyi video ndayikoze kubera i-comment mbonye ngaha kuri Facebook. Mufise ibibazo mugomba hari video mwiyumvira ko ndobakorera, muvyandike ngaho nta kibazo, jewe ndabakorera ama video kuko nukuri nsoma ibitabo byinshi. Igihe nyene rero mfise akanya aya ma video n'ama comment yanyu ndayabona, kandi yamwe ndayishura, naho ntishura muri yose menshi ndayabona. Sawa rero nukuri ngaha kuri iyi channel twiga gutera imbere, twiga kwiteza imbere. Urabona nk'iyi video ndayikoze kubera iyo video, kubera iyo comment mbonye. Sawa sawa, mugire ibihe byiza, nugutera imbere vyanka vyemera. Sawa, bye.